mu isengesho nigiranye mu gitondo cya kare kandi yumvise ari Imana iri kwirarimfasha. Nasabye Imana, haleluya, diyabete zireke, sida zireke, ibituntu bireke, amahoro y'Imana aze, ubupfumu n'uburozi buhunge. Erega baraguza kuko babuze uko bagira. Uwabaha Imana niyo mfise ntibojayo. Ubwo mfise Imana yaremye baragura. Iyo Mana rero ikora ibikomeye. Iyo Mana niyo washengereye. Uburozi buhave. Abantu benshi baroga kubera kubura uko bagira. Baroga kuko babirazwe n'abavyeyi. Baroga kuko bahuye n'intambara zikababoha. Hanyuma ivyo byabajanye kurondera ubutabazi. Basanze umubanyi umenga bikora abagora. Basanga nta Mana bafise bahamagara. Mugabo Yesu n'umutabazi. Ibintu birashobora guhinduka. Igihugu cyacu kirashobora kuba amahoro. Ishano rirashobora kuva ingozi mbona ribarembeje. Nabwiye abo turi kumwe ni mbe muririki murariheba. Kandi ibyo mba ndabibwira umutima sindabibwira umubiri. Murariheba kuko twebwe twabwiwe ngo muzonga ivyica nacyo bizobagira. Achana naryo sasa. Ndio Kiswahili kirapana.